rimwe kabiri none warongora umugore utamuterura nawe umurongora aho none be wa musi dugina yasini tutarabana ya wa musi kuri Tanganyika ukina muri Samanto amazi ya ntwa waraneruye namushidaje we mara wewe wabaye bumukoye waraneruye haje sinaguteruye hone nakubwiye ishira umunwa ngaho kugumira nk'urike arashanga ipepo goshwe yate wewe ushira ko we dasa no washira umuntu hatara ngo bya bindi ngo none umuntu yatwawe n'amazi wedese umukumu ishira mu intuze ntuhuhanga labwiye gira uko nyene umukuzi wawe mbona natara ho hashira mama This is Flash TV. We shine to progress. Hello, dear fans. Hello, bakunze ba Flash TV 257. Dino musi ndabishobora Afrika. Ndikona jimisika. Utaweza. Yeah, for sure with the home with the building turi mu rugo kwa solution couple. Solution couple no muntu cyane n'abantu. Bangahe ga prince? Babiri. Ajya kupretereza ko bigizwe n'ibintu bibiri. Nibavuze couple niba ko ari ibintu bibiri. Munahatse kunshinda. Nubundi rega twagucinze. So nubu buryo twakiriwemwo. Twagiye kwirira nje yomba tuyita imiseke. Miseke? Twiwacu n'imisigati. Twara imisigati, imyuba, imwe muyita gute? Nimiguba. Imikuba. Yomba tuyita imiseke ahandi hantu nabaye gatoya bavyita ibikaju. Ibikaju vwara. Bane ibikaju. Urumva nakatu. Umwakatu ibikaju. So nibiba tuba twahitiyemwo batubwiye ati basore mubanze mujye ku gasukari. Ubona ko gasigaye kanazimvye. Akanako karazimvye. Uronsa akantu gasoza urumva ubusomye ku bintu. Prince bandanye rero iyo intro yanje. Na manza mpe nanjye ntonore. Muguma mujya mwenyene ndiko ndabiwe. Musawewe wa muhungu mutoya ariko munini mwaba mumva mvuga mwamubonye yitwa Prince Kiss. No munsi araje kuri screen. Umunsi ari kuri screen. bambonye. Iki kintu ca mbere kimuzanye imbere ya screen. Bahora bavuga ngo muto ubona atari bogara nase. Bakaje nta kansonja ne. Aya turagiye bogara naramukura. Nanga nansomye ukuboko. Urabiko nawe ambassador n'abarenze. Zane ngwakwanye. Kwakwa. Ndabona umengo ukubitubangura. Ngo bitambangura. Unyende. Bitambangura. Cyane. Narabyigeze nubwo ntabikomereyemo cyane. Nukuri nje ndaba n'ubu nisindaheza. Uyu munsi nanje ngenda ba pranking. Mwetaweza. Taweza kwe. Bise banyira bise ukunda okabu. Ino bintu ni gwawe de. Cyo ku pranking. Nibyo diwanze. Bise banyira byo. Cyo ku pranking. Banyirabyo. Yanyene umuntu wese arafise uko yahawe. Ushatse kudandaza umumarayika atari gwawe cyo havunikira. Aho bitavuze ko nanje nto pranking abahora ba pranking abandi bakana prankinga. None nawe prankinga. Umwe atwara umutima wawe ho hariho. Wigaruriye wanje mushaha. Ndamuvuge ndamutashe cyane. Wariye. Hey wariye. Be wadika. Ngo waruzi ko agimi ibikaju. Cyangwa be waruzi yuko ibintu nkabe ni wate. Waruzi yuko ibintu bijanye no kujya ibikaju nabiteye akanje kagongo. Akanje kagere. Bambe karenge. Karenge ko sha. Kagere. Akanje karenge. Ni kwa bana uzonsumira wume cha. Ngo
Uwe mutima urakunda ututuntu. Arira vina aratwakira. Arira vina aratwakira. Aratwakira. Ni impondo. Batwemereye kunywa icyayi. Kurya ubugari saa sita. No kugira tubanze dukarisha amenyo. Mbo nkanje ndeye ubugari nginusu yose. Ndamutse nakomeje amenyo. Ikiro. Byo bikibazo. Usasira ibindi bizagushikira. Ngorane. Fridori. Bamuhia. Bakaba bakubonye. The house of fresh of solution family. Solution couple family. You can say in this way channel the bongo solution couple member. Solution family. Shora kuba mu member wa solution couple uzibaye mu member. Couple niyo bikigizwe n'abantu babiri. You can be a fan, you can be one of the family. Umva umuntu wagufi wo muryango muko ubaye mu member. Couple yo isigaye igizwe n'abantu bangahe? Batatu. Mu gihe hiyongereye kurenga kuri abo hadukiki. Hadukiga pre. Triple. Induru. Hatu wakati hadukinduru. Bivuze ngo neza nibora. Yesu shatuvuga solution family. Wewe nimba ubyemanga. Wewe no solution man of God. Wewe Nani? the head of solution couple. The solution man. None uramutse ugenzi wewe cha witwa. Ndamutse mugenzi wewe. Cyane witwa. A member cyane a fan. Wale baba umumember. Umufani. Umufani cyane one of the family. Umwe mu banyamuryango bo muryango. Umuryango witwa gute prince? Nakibagiye. Solution family. Solution arende. Ibyo byumviro byose biri ku yanwaye. Yanwaye. Bizo byago. Yanwaye. Ne abugane. Ngo ni warujyo. Rovuga gute. No. Ne na yidi. Ne ivuga ne. Oya. Vuga nkuko integuza. Oya vuga ngo ni waruryoshe. Ni waruryoshe. Ni waru ni warujyo. Oya ni waruryoshe. Ni waruryoshe. Ngoja ide. None we ntena wize mu merekeranya wize ku ishuri. Twarazize. Nise numva yarahize akisomera ne. Ari nundi mukobwa nzi nawe nyine avuga nkuko nyene. Avuga ngo intimba. Ngo agwaye intimba. Agwaye intimba. Ngerere muzee. Memo bigira gute. Tudore niwe muhanga wabyo. Ntangurira wamye ugira ibindi ndavikiriye. Ora mfise amenyo burya umuntu arasaza. Mfise amenyo ko. Nkore. Yagukoze. Kera nko mu minota nk'indwi naba nabukubita mu rwose. Oya. Aje ngize byuma ngo ndabita. Byose warajyana. Nabanza kubinunuza byose. Imbere yuko nshika ku musigati wa nyawo. Rero biri mu bintu ntitayeho cyane wanashaka. Ibintu bisosa cyane. Nukubera iwanyu mwayirima. Twese twayibona ku isoko. Bivuze nk'umuntu yabibonye. Hari no gita nka byari inazi. Basi nkuko hariwo baciye bagacakana ngaho. Kumbuga. Cyane nyene kereke pare nyene. Sanga kaciye kanana. Cyagareka. Tumavomera ugasanga nyene gwabaye urana kujya kw'ingundu z'ibitoke cyangwa ziguma zibyarana nyene kwa ruko uramusere ufise akanyota ko kuwuda ugaca wose ugaca wicara ahantu rero gacuja wewe warindira ko mama wawe aja mu isoko
hanyuma rero hajya tashe avuye gusoma ifu akaza gutahaniye umusigati umuseke inkoni ya murefu waba ari muremure cyane ugasanga yawuguze igikoroti umuhiri bw'umusigati ca 50 isi yo kuri nzeye ku misigati y'ico gihe basta gusanga uwawe ndumva niwandanye kwe unaryoshe kube rero nukuvuga ngo ibintu byafatwa nk'injya ngeni ego nukuvuga uwo wose ujyana akayabago kenshi kuko mu mico no mu bintu mumenyere gufungura iwanyu ntibiba birimwo ibimenyere nkakujya ko abantu n'uno munsi man uzodushimira Imana nko bahari ibintu twagiriwe waruzi ko hari umuntu ajya umuceri kunwe yego vrema ajya umuceri kunweri nukuvuga ngo cyangwa habaye urubanza kanaka ari hahudo ari ngira benefice no munsi kujya umuceri ni meme n'inyama ikinyobwa cyitwa ifanta umva ni gushimira Imana rero kubabo byagenze neza agwaye inunu ya kirundi cyane mwumvise agwaye inunu agwaye inunu y'umuceri nukuvuga ngo wibaza ngo wibaza ngo uwo munsi mukuru wowo uzoshika jya nukuvuga ngo ndimo mwatari ikintu ushatse kuvuga ni nkaho awujya rimwe mu mwaka kwe kandi prince agize Imana akaba ari kakanyama arara dakaraba kugira ngo agume yimotereza abita kwa gati uri musengo neza mu bajama wabitoye uko ari umwana n'ukuza batereka mane basi n'amasaha 20 na kagume kamo ndagafere ngo numva yuko nari yakabenzi n'agace yamwe munyegera ndabacira umugani mwabana nino misi mfise kangoro rivuga ngo ganira naso umenye icyo soko yasiza vuga Prince ganira naso umenye icyo soko yasiza ko avuze apana yasiza kubwiye ko ni avuze kuko we wambike umwibutsa bose no mwibutsa ni passage ivuga kwa kumwe kandi ari muri yanze yuko nawe ngo kirazira kuvuga ninjya mu kanwa yo nize ninjya ninjya umusigati ninjya nzi ko turabifungura nandi ko turakora intiri ko turajya none turiko turafungura oya ni mumfashe kuyumbiye umusigati kubushira basi nturi kurafungura wewe icyo wishinda nezi yetenyo mucere injya irashobora kwitwa injya itaciye kuziko itaciye kuziko canke itatarizwe rero icyo wishinda nikijya kintu cyo ziko cyane erega nifo kasinyi wewe ubona umuntu aragivoka yonyene ivoka nijya kurumva ngo ari karagivoka mugabo okay voilà nkwereke impamvu atari injya injya ni izina rivuye muri vuga kugira nte burya none umusigati sikiribwa wareba nkwereke impamvu atari ikiribwa twitonda bavuga ngo ari karajya umusigati niko bavuga ibyo ariye nabyo bica byitwa ibiribwa none ariko arabi wewe gusa numvise context urimo uri muri bandi bavuga yuko injya ari cya kintu ushobora kujya ukavuga bashira ku meza babanje guteka bagashira ku masahani ukajya nyine ukavuga ati ndariye inzara iraheze niyo mpamvu umusigati tubandeje tubyumvira neza woja mu mugwi w'ivyamwa je niko mbona ubundi iki ni cyamwa icamwa rero ntibakijya barajya ariko icyo cyamwa icamwa ntibakijya unayo bari kwatanga ko icamwa acabona amacungwa amavoka inanasi nukuvuga ngo iki kintu kiri no mu mugwi w'ibintu bita mu rundi rurimi Miss Girl bya bintu ushobora kurenza ku bindi wafunguye canke bikabanziriza kugira abaje haba voilà umusigati wahavuja mu bintu bitwa dessert
kandi umusigati sinze ko mubeza Ariko ni urasonzesha umuboriye nk'ubugari bwinshi wazi cyane ukajya umusigati mwenuye urasonza cyane hama twebwe ahantu kandi twebwe gusa ndiko navuga uko abantu babaye ahantu nshobora kuba narabaye ibintu twita imisigati ntibyari byari intuze y'ibigori abona nk'ahantu bateye ibigori byeze hariho bitaba byarashamitse ngo bize ku bigori canke bigitangira guheka ukabona ikitazoheka hariho ibyo mwavutaguramwo none ntibigaze ujyamwe niyo misigati y'ibigori niyo yitwa imisigati gusa rero je ntibijya bintu ntibyanjohera kubera usanga kubera waba usanzwe mu bwonko harasetinze akanovera kiyi mengo biriya bintu namwe no kuvuga ati nyene nuko ubonye nabandi bariko barabikora na kanovera kakimbise kabara kandi usanga amazanya manini kuri bijya niwe nakubwira uhuye n'uwo wabugiriye bibakwe kuko wabuhuye na nyina w'imisigati okay biriya kandi hariyo kuntu gafise kimeze nk'ikintu cy'igikamvugo hariho washobora guhura gwarabyubushe cyane ku buntu ukaca rugira intuzeya turi kumwe na fresh shop mu bintu biri freshi hano murahasanga imvutano z'akatarabone kutosanga ahandi hantu na hamwe n'udupira twazo murahasanga kandi ibitambara byiza by'amakositimu amakarite yose amatisi sate y'ubwoko bwose n'izindi nyinshi zitandukanye zo gushonamwa amakanzu n'iyindi mideri mwipfuza ino fresh shop muyisanga kuri Avenue de la Mission ni galeri nshasha yitwa 2 Stars Shop Mall ifatanye no kwa kimwe mu bibanza musanzwe muzi cyane mu gisagara hagati ca Bujumbura nimero mwobatora ko ni 61 ubusa 2 93 abantu mwese mufise imanza wewe wifuza kubegwa mu bibanza by'iteka bitandukanye kano niko kajyo keza ko kwitura ino nzu y'igitangaza kugira ibigufashemo. This is fresh shop, we shine to progress. Mwami Yesu kugira ifungurwa no bihezagire mbere Imana yatabira usibuke natwe kugira umukozi shop neza sabye twizeye. Amen. Aho hanze twari ko turaharira ku bifungurwa ngo n'ibiribwa iko none n'ibifungurwa navuze ko ntigera mvuga ninjya mu kanwa senso n'ibifungurwa n'ibiribwa bitandukanye sawa abo bahita ngaho duhari nje nibaza ati n'uturungo nta oya n'utundi tw'isukari dushimire abantu badoda isukari umusore ashobora kuba azi gutanga keya uwo mutafiko uwo kuri keya ibanze naje binkoreye ubu nyine avuye umugabo wanjye yakurikirawe uronye mu bambere baza ni wambe uyu mugabo mvuze akantu ngo havuye wowe hakurikiraho nese amarasamwe bivuze ngo mwene wacu igabavuka aramutse akoze training iminsi myinshi yoshobora kumuca oya nuwambere akikurikira waramutse atari na hagufi umuntu wa kabiri wa mbere azimiye ikibanza gica gifata wa kabiri oya je nayo navuze havuye uyu hakurikira uyu muguru urumva uyu si wa kabiri uyu yikurikira inshuro 10 wagira nka 11 n'umuntu wa kabiri agaruka kabuwa wanze gute rega nico nariko dataho kubera ko hari byuzi umuntu ama pourcentage menshi sankwanda afijana kwijana wa kabiri mse nka 60 mugabo cyomwita uwa kabiri afite amanota make namba wari wacumita rimwe mugihe wagatata abandi bantu bahaciye abari wa kabiri kabiri atokerera nanje ndabuwa gatatu nta kundi byakira bitahura ibintu byakira bitahura ngenda byigisha abandi ngo ni Dr. Flo ngenda byigisha abandi nta rukundo afise iyo baravuze urukundo akaba atamushira arigera yerekana abantu ahubwo umwe
nereka none amaze kurenga ubonye cyomba uko nyine ari problem ariko ari igihe shira umuntu agira urukundo rwishimye bigasaba ukumva wowe rupateje abantu ukubise gushi none ugira banga kandi hone ngo umugabo Alice agira urukundo rwinshi ko kuba umugore umwe apana uko abantu benshi bo kurukundo nuko bakivuga no ano agira urukundo rwinshi umugabo Alice akunda umukunzi wiwe mu buryo bwinshi donc bwose bwinshi nyene apana gukunda abakobwa benshi nyene mu buryo nyene urumva babwireshereye mu buryo wisunze uko rukundo rwesho bufise wisunze ugo rukundo rwishi ufise kuruha benshi kubera ko yumva ko ntibisaba kuruha benshi ahubwo bisaba ugo rwishi ufise urushire ku muntu wo muri we umuborera ubu wari kuba wantamitse ukaba wansomye jomi yatande vraiment ukaba wanteruye cyari ibyo byose no kujya agomba mvuga urabona rero muri wacu ibintu ngene bigora Chemba nafisi ibyayi bibiri ihago nyine bamaze kumutera rimwe kabiri none warongora umugore utamuterura nawe umurongora ahiwe tena rumbi none yambwiye ngo arifuza kubona iyo foto wa muterura hararendere irahari foto anerende runzu muterurira hatabona nejo kuri Facebook warayishizeko yego nkamije kuyishira numva ndamuteruga wa mugabo kumbe baramukura twarumye muhongo nashobohera kuri statiniri nyerekera Fidoro umuhinga w'amafoto aho nahagaze hano ku ntebe ko yahagaze ku ntebe barakupfutse oya turaya indi mboneka no ku maguru nijya bamunze neza tura umugore jewe umugore gituma ndamuterura ni kugira mwege abantu mutinya kurongora ngo kubera mufise ngufu zikeye murabere solution oya twashe turongora bise 45 ndakwereka aho se namuteruye uyu munsi atujanga izi nazi bawo none basi nawe nunga umuntu ashobora kumuheka mu gutera umuterura oya ehe aho guterura urahetse yo guterura aho rivyo natangiye kugira umunsi wa mbere ndamumenye nawe ndikumva ko no mushira Afete mwishindishe agumavuga kuza none be wa munsi dugina yasene tutarabana ya wa munsi kuri Tanganyika ukina muri Samanto amazi ya ntwa waraneruye nabishidaje we maraume wehetse wabaye bumukoye waraneruye haje sina guteruye hone nakubwiye ishira umunwa ngaha kugira umere nk'urike arashanga pepo goshwe yarateye wewe ushira ko we dasa no washira umuntu hatara ngo bya bintu none umuntu yatwawe n'amazi wedese umukumu ishira mu intuze ntuhuwa nga labwiye gira uko nyene umukuzi wawe mbona nahatara ho uhashira Kandi unariko ntwaye bw'abana. Kandi twaye bwanavyerekana twaye tukibinyegeza ndambwira ati ni gukina. Yabasha kubibona ngo birakusha. Yanse yuko yabacagira. Mukazi Mugacemwe mukazusanga mu ntayenzo telefone. Hatarage. Afete. Ako wari ubishuhi. Twatevye kuvyerekana. Twatwa tubize ntitwavyerekana. niko reki mutabigize uwo munsi. Je tuvyerekana. Oya twari mu kazi. Yanzi mwarabigize. Ibyo zo kumwerekana bagiye. Aya kumwerekana ni kumwereka public. Icyo gihe cyo kumisha mu mpemu byamunaniye kwera cyambu cyafika usanga yavuga ati hano cangira amako yewe someramo bikabibara cyane gushaka gusoma kandi wiki cyo dufana kwera system utagomba ko system byo umuntu urazikura umukozi w'Imana ariko umukozi w'Imana ko araryama ko umukozi w'Imana yemeye system yenda twapfuye no kuri Imana ngo nyimba utari we toka oya uri mumesha wewe umakunyita umukozi w'Imana Nje gituma deko we kaida utari kurarongera umuhonjwa cyane ntagura mujye mureka kumuhonja dio uzuri umusore wewe
Kandi Fidore ntuzomwigisha ingeso mbi Fidore. Je Fidore nayo kakijije mbyavuye kwa Fidore Fani nije niho namubyaza agakiza. Mubaze gusoma Bibiliya kangahe. Mwene dapo yo. Fidore je mwe kakijijwe. Nshaka ahubwo munyereke impamvu ifadika neza ko naguye. Oya cyari uko yigenda kubona ukundi Ariko uragaragara mu bantu. Uko baravuga ati agakiza. Gushira n'umwe yagipfakanye igihavuka yose arayima. Je uko nako cyane mikate. Nta mukatuke. Oya ndasanzwe ndabuje muganga ntari. None inoze bitumba. Ngivyo bitumba yamo. Nina nakumye maso ntabwo nayo ndabona. Cyangwa ushaka ivyamwa gusa. Abonye. Oya ndi bo. Waje kwa Mungu aje kuraba umugore wanje ngo yahumye amaso ntayikarabona. Oya nuko amriko muranyegeze Yaramuhoye, acavyo nigeze. Yagukumbuye kweli. Akaranda ati yararongo. Mwavuye mbari. Je nabwiye bano baguje wenda ariko nibirimbira Mwavuye mbari. hariya muri gospel irimbira imiziki bari mu bintu by'isinema mutware ravine baravye jewe nje Asha waje nki umwaka n'inusu nari ndamutwaye waje ravine nk'igiseka. jewe mungu twarahura kwereke umesha makoke Tugeze guhura. Anzureke n'ikindi. kujya hari kuri wit Wageze guhura kuri Chayback. Arambwira ngo ndamuha amatwi yose ashoboka. Ko umuntu yitwa Fanira. Sinari wabikubwiye serious. Hamo. nari maze Cyari tumakunezerere. Umva. Ndiko yomeze. Abana kandi ngo ashangura akaze kuri ngo Fanira vine mugendana gusa. Vanira pe nuko hamwe ngene umuro sawa Yaza kubwiye. cyangwa macaha kumbwiye Shikivuye he. Sinzi ibintu byari byabaye. Oya gusa nakubwiye ngo tino umwana mwiza tuwe uraba ukamukontakita ati muhuye mukaganira ntagara umva yagufata mu ntagara mege niwe namuvugisha. Cyajya ngiye ujya mu jamatara akuma. Abwa ati none kose ndende yamuha. Ikiro bamuzindukanye muhira. Ikiro yambwiye nti Ijoro. Yarasabye yabanje gusaba cyane ngo uzosubira ujya tujane ndamuka. aranga umuntu yarangwe fidoge. Kuri ngeke Vanira bina. None ngo hajya bahe ibana tuhuza meze nkuko. Yo yarantohoje. Najenje. Yaje afise ibimenyetso byose. Nawe ni nkaka kundi uri kumugenda. Kandi nibyo wendese uri naragira utuntu nkagira nyene to evenema nta mutumiye nkagenda mu bintu nawe yaje gute. Urabona yaje yahageze. Nta déplacement n'amashaka, je n'amashaka umugore. Jeje twapfa nabajya abandi ba YouTuber basike ba Benesho. Bacha bibaza ngo ngende umukonkiro wabo ngo nje kubaca barafanira vini wabo nkabwa njewe ndi kwabera murabizi. Abo bibaza kugenzwa na content kumurondera. Je nishakira umugore. Nshaka umugore. Mungu baka ati umuntu mukonkira mu kiganiro. Munyi mu kiganiro kubera iki? Yes choja. Je nshaka umugore. None ubu waragitsindiye cyose shaho. Iki. Ikiganiro. Ni ugikora. Ngaki monta ko. Ndacha editinga kwe. Ndakisubitamo, subira ndaba. Ko baba bwene ne hakivuga. Yo bisije kiganira chavuga cyane. Eto niyo fiko nene ukivuga. Wari wumiwe. Ko guca editinga niko karo. Nama kurera ugitera. Karano shiramo. Wari gabishya mugana nko bucisha. Man, Arogo. Kanangisi. agashira ko na logo. Muzi turamandika ko ya fresh. Bebe. Nabize umugore mwiza basi. Tambuka bagenzi baroreshe. Najimibo yuno kino gica munsi ndayihangana. Ndatenda ntaye. Nubundi twaje tudama. Yani kirazira kwikinana. Mico kwara ye. Benzi uri ngaho. Ihangane ndakurira. Yani Ziturengita ya flesh. yani ndeye man. Saba. Batu. Karibu cyane namudatinya kamera. Kumaha. Bayizimije. Ndakuzanire ngaho sha. Kutari bamwe gusaba shit. Shaka kandi. Bamwe gusaba shit.
Beriza. Ese não é mushi. Eu não mushi. Como umugore niwe aryoshye ikiyago? Beza Como é uhora? Umugore niwe aryoshye ikiyago ndabibona. wowe wana kiryoheje ko bikore wese tubure cyo turarabanye twese turumira None weteza. Ico gihe akumata ko tijewe ndabusabye umpuze nawe. Ove turazi icatumye namuzana byihuse ico gihe. No muri abantu bananenga. Nawe ne hazi byari. Nari serious. Yego. Hanyuma numva nabona nk'umuntu abantu kagicenge menga gafite amanyanga. Umuntu nkamuhuza na sister arava mujana mu bitari byo. Gusa wewe yabona menga no gufuha. Wewe nena. Haje umunyamara yahafi ndaguperereza. Ariko ni like brother and sister nivo ngwamende na urumva ko wanohoye orongora umugabo utatohoje ati yamendero wewe niwe musaza wewe gusomba na jewe ngo sawa kumbe yagenda yegeranye udutwiyo twose uko yahageze rero niko ntamenye byakurikiye mungu na Erikirove yanzindukanye yose enkeri cyagenda kugira umuntu aronka ya moto Erikirove yarahaze yaje Erikirove yagihera hi je sinzi ukuntu yahamenye na Erikirove Erikirove yatembo sinzi ko yarahaze usanga yaraje Erikirove nari nkiba hariya kwinterekwa je navuye muri dushimiza kwitegura sohotse hanze mbona ntuze Erikirove ngo urumva naye namwemere ikiganiro Erikirove ngo nanje dukore idi saha je nigiriye no ku kazi ndagenda bwate mutse ko ndondera ku mugoroba hewe ubona utujama je naho ndikoze ego kweri mungu nari nomye sinokubera bigamana ubuzima buvuye ku ishuri urabuze ngene buba mumeze ntubigiriye nanjye nawe wari ukiva ku ishuri mwari utujama tw'amafuti je nawe ndabwate vunere nk'abo bantajazanye n'abaheyi wazi ko je sinakunda umuntu vraiment za n'umuntu tutavuganye shaka uwo twanye program abonyene mbona je yikorera abanda yari yazanye jewe n'umukamerameni none kubiki mwaza muri benshi kaje ari we barashaka wewe twari bari oya namushaka oya ariko arakomeshejemo bana ayo kumata ayo yahaba ku matafari kwintereko yacha tubwira ngo sezere ngo muze kuba ndaza kubabwira aho nza kuba ndi ngo ngahanyiri Bujumbura duti sawa cyo turagenda turapowesha uya yacha tubwira sezere ngo sikaje 5 minutes ngo ndi mu rubirizi muri 5 minutes nzo badahavuye atana ya bajaje atana ya moto atana yikinga burya mungura mugiye nti rero Fanira Vini kavuze uko twagiye ni Fanira Vini ni wabivuze nge ntifatisha koshi ni mukameramani kuri sport twarahirutse gushika ndamushiri muca mwenda ngo tagisingi dusize ngaho nari nuguya gabi umva nagafreshe nari mfise gacakara game namazura cyaboneka ndamushikiriye n'uwumye none ngaho shoro Uratuta yisuritora ku mayumaka Uzo dukorera iyo filme none ingene nakoronse urumva na cenda kiri kirove cyabashye kimukoresha ikiganiro kiramukoresha amanje nanje ndegera ndaje nti data onyuma tugakora ikiganiro ngo ntacu superstar acham yampaye 10 minutes yamonye yarenge 10 minutes ariko 10 minutes ngene nayikoze none hano ntarinda muzi narapa ni ruri pa Kanavuga nturi umurapere ntindiwe ariko banzu nyishure pa navuga nti wewe rero ndagukunda ngo nanje ndagukunda mu kiganiro kandi abantu mengana nakabonye yari umubihera hajanye mwa mwabivuza ari gukiye akabinde munako iyo birumvikana ko yari afite target amuguyu je nanzi ivyo ndimo ubundi nawe aba muryoshye yakora ikiganiro niko kugira ngo interview nyine ntibana urashobora kubwira undi muntu kumukunda bibwire desari ndakwenda ndabivuga sense ndamukunda yo wajye n'ubise umujama yipita ndende barata umva rapura kabisa ati intare na ijana kandi narimvugishije ajya narinje muri mu kazi kose hanye mpejeje ikiganiro cya kabiri namusanze kuri eglise nase muhungu yaje yarankomesha kwe wewe wari waramushyizemo code kandi wewe ibyo bintu nakunda kubigira nibyo ndetse nanaze umuntu ari ikiganiro kabandi bantu urumva ngo ninje nakoresha mu kiganiro namukiye ati tujamba kw'amafuti ngaha abana kutura twimenyereza abantu bose kandi nibyo regawe hari gihe no kumenyereza abantu bose ugasanga hari gihe bariko bakujana mu bindi bintu hari aba promoter babwira nk'abandi ngo
banze me system twari ukumukingira wica kabiri ikigano cya kabiri namubwiye ntiburya je noshobora kudepoza kandidatire yanje vraiment kambera mufasha kandi wowe muza mu manyanga bebyo si byiza acavuga ubu niko yinjiye yansanze kuri eglise oya erega ngaha anyi nakame nasohotse kuri narabuze eglise umukamerameni sha ayimfashe kamera cyane mpacicamamaro yakimana cyamamare cya gikomedi kiya nico nagisanze kiri haje ngo je ravina ariko ngo turazi ntacu we nkumuzi nayije ntituzi nanye we nishira ufata haje yigumana kica kiri ayifata ndinjira muri eglise ndamutorayo na microphone bose barumiwe mu rushengero narinzi kurondera ibiganiro ariko nashaka umugore umugore wanje namutahana ubu rero ariko nkubu cyumba ari kimwe sahani ni imwe everything ko tutasangiye byose turanasangira mungu ntuzocika intege kushaka gushaka okay Don't give up. don't give up kabisa asante kwa kuja si ibintu byinshi woshimira Imana no kuri ico kintu cyonyine urumva ko ari ntahe ndende cyogiriki ukuntu no kuronka ikiganiro byonyine byari bigoranye sana apana bisa sibuko jari imagine ama nibuka umenga ugeze kubisanga hariya muri rombo iri muri kabiri je ko nari nararusha wewe ibiganiro wewe warabinyine ibiganiro oya nama nibuka aho hano ibintu wambwiye murati nari nk'ibi yabimbwiye ngo bifashe oya nabyo byo kunsuzugura abikora oya ndagusuzugure nawe ndafa oya bese nagusuzugura muga n'umuryango asante sana kuri solution couple Imana ibandanye ibuzuriza ibihetanga amen bazabame baronka ibyo bazimana bashitse amen ibihe bazozimana n'intara n'ibyo amen amen thank you son twicare hariya tuve ku meza none bahita ku meza twari kubera ko bahita ku meza kubera ariho barinyira Abarira kumukaze nabo. Kwashobora no kuvuga ngo karibu ku meza kandi baririye kuri This is Flash TV. We shine to progress.